Isange ndakubwire ku rugendo rw'amateka rwategerezwa kugendwa mu minsi 11 ariko rukagendwa mu myaka 40. Isangemwo Ugomba gushira ubwenge bwinshi muri iyi isangemwo no kureka amarangamutima yawe kugira ngo utahure. Isangemwo Uru rugendo rw'Abisirayeli bava muri Egiputa basubira i Kanani. Uru ni rwo rugendo mu mateka y'isi rwamenyekanye bwibazwa ko na benshi kandi rwabereyemwo vyinshi. Uru ni narwo rugendo rwa mbere rwatumye Imana yimanukira ku isi karutangiramwo amategeko canke se amabwirizwa abakristo, abizera, abemera canke se abarokore bagendera ku no munsi. Isangemwo Kubera ko abantu benshi batavuga cane ku rugendo rwa mbere Abisirayeli bakoze bava iwabo i Kanani baza berekeza muri Egiputa ku mugabane wa Afrika. Ndazi nawe ko bizi ko havugwa cane ku rugendo rwa kabiri Abisirayeli bakoze bava muri Egiputa berekeza iwabo i Kanani. Uru rugendo Abisirayeli bakoze basubira iwabo i Kanani bava muri Egiputa barufata nk'urugendo rw'ubutwari, ariko ari narwo rugendo rwa mbere rwananiranye kuri ino si kuko nirwo rugendo rwahagurukije Imana mwijuriza kurutangiramwo amategeko hano ku isi. None rufatwa nk'urugendo rw'ubutwari gute? Isangemwo nawe tujane muri runo rugendo. Isangemwo Uva i Kanani aho Abisirayeli babuza muri Egiputa ni hagati y'ibirometero 300 na 400 bivana naho hagurutse uva. Ariko kuri bano Bisirayeli bobo ba kino gihe ca kera duharura ku birometero 300 kuko benshi niho bava. Ibi birometero 300 ni navyo bihari nyene uva muri Egiputa aho Abisirayeli nyene bashikiye baje bava i Kanani. Isangemwo None ni gute Abisirayeli baje bava i Kanani bakaza muri Egiputa? Hama nyuma y'igihe kirekire mu gusubira iwabo i Kanani batashe bakavuga ko batashe mu gihugu c'isezerano. Isangemwo nawe dukomeze kujana neza mu mateka ya runo rugendo. Urugendo rwa mbere Abisirayeli bakoze baza muri Egiputa bari barutewe n'inzara. Ivyo ni wabo bipinga ncamenya kutazi Bibiliya. Reka ndagutume guco simbira muri Bibiliya niyo biruje kubiraba. Ubirabe neza uraza kubona amateka ya Yosefu cugaruka wisangemo. Uru rugendo rwa mbere rwakozwe n'Abisirayeli bayererezwa n'inzara, abantu benshi ntibaruvuze ko kuko Abisirayeli nibo bizanye muri Egiputa bashonje, mu gihe gito bisanga baragwiriye. Namwe murabizi ntimuvyirengagize. Ukurusha amafaranga kugira umukozi wiwe akakugira umucakara. Abisirayeli bari bakenye ivyo kurya, bari bakenye amafaranga. Vyatumye bisanga mu gihugu ca Egiputa ku mugabane wa Afrika, maze batangura gukorera abanyafrika, abanyegiputa nk'ababose babo. Abisirayeli bo bivuga ko ari beza kurusha abazungu kandi bigira abanyabwenge cane kurusha abazungu n'abandi bantu bose bo kw'isi. Ariko reka twemeranye ko muri iki gihe ca kera Abisirayeli bavuye iwabo baje muri Afrika baje gushumbira abanyafrika, baje kubera abacakara barabo bo muri Egiputa bo ku mugabane wa Afrika. Aka kantu mvuze ko Abisirayeli ku bantu buno munsi bamaze kwakira umuco n'imyemerere ya Gikristo baza kumva ko atari keza, ariko kandi niko kuri. Abisirayeli baje bava iwabo i Kanani baje muri Afrika gukorera utwa buri munsi ko bw'inzara. None nawe mbwira urugendo Abisirayeli bakoze bava iwabo i Kanani baza berekeza ku mugabane wa Afrika muri Egiputa. Urugendo bakoze ata modoka, ata ndege, atangendeshwa nimwe bari bafise ico gihe. Urugendo bakoze bagenda n'amaguru. Ikibabaje nuko baruhinyanyuriyemwo ngo bari baragizwe inyagano, kandi aribo bari barinyagishije ku bw'inzara yazura inzara yari iwabo i Kanani. Isangemwo Ndakubwira ukuri utaruzi kw'ibi bintu. Isangemwo Uvuye Sinayi muri Egiputa uje i Kanani muri Isirayeli hari ibirometero 300. Abisirayeli igihe bava muri Egiputa aho bo bita mu nzu y'ubuja kandi benshi bakabibafashamwo kubivuga nono munsi, aha bakijije inzara hakabatunga imyaka n'imyaka, aho bavuye bagafata urugendo bakerekeza iwabo i Kanani, ariko kandi bakagarariza Imana. Imana yo yabonye ko bari mu buretwa igahitamwo kubacira inzira yo kubatabara, maze bakaza kutayumvira yari minsi 11 igacika imyaka 40. Niho umenyera ingaruka y'icaha y'Abisirayeli bakoze gushika n'uno munsi. Isangemwo Wewe wumvise urugendo rw'iminsi 11 mu kanwa kanje gucika urugendo rw'imyaka 40 wumva ari nkaho bidashoboka, ariko mva ibirometero 300 bigabuye n'iminsi 11 ku munsi umwe ugenda n'amaguru usanga uru rugendo warugenza ibirometero 28. Ngaho rero rabira hubaye nawe uce wiha ibirometero 28 urabe ko tubigenda ku munsi umwe n'amaguru, nta gitangaza kirimo. Isangemwo Kubwo kutumvira kwa Abisirayeli rero no gukora ivyaha kwabo, urugendo bari kurangiza mu minsi 11 bacerewe mu minsi 12, rwaje guhinduka urugendo rw'imyaka 40, bagenda bazimira bayerera mu bugaragwa. Nguko rero uko babazungu bama baduharurira bakatwita ibinebwe. Aho twe ntiduhejeje kubaharurira. Iyo abari twebwe abanyafrika baba birirwa baratwandagaza hirya no hino ku isi,
bari kutwandikako ibitabo bivuga uko nyene nanje ndabaharuriye, ntibari kubivuga mu mvugo mpishiro ngo bavuge ku myaka 40 gusa. Bari kwinjira indani ku kantu ku kandi, umunsi ku wundi uko wagenze mu rugendo. Ntibari kuvugira hamwe imyaka 40 ngo baducire no ku masonga kuri bikuru bikuru vyagiye biraba mu rugendo. Bari kwandika igitabo kinini cane kivuga ko urugendo rw'imisi 11 rwatunaniye rugacika rw'imyaka 40. Isangemwo. Reka mvuge ku rugendo rw'ibirometero 300 mu myaka 40. Ibi birometero 300 mu myaka 40 bisobanura ko mu mwaka bagenda ibirometero 7.5. Ku munsi naho usanga bagenda imetero 2.5. Ibi bumva bitangaje kubera ko ari abazungu atari twebwe, ariko kandi niko biri. Erega natwe yaba ari twebwe nuko bari kuba bariko barabiduharurira. Ariko kandi izi zose ni ingaruka zo kutumvira, kubera ko Abisirayeli ari abazungu, eka mbere bo bigira barengeye abazungu. Bariyumviriye barigarura, bariyubaka muri no myaka 40 yose bariko barazerera mu butayu, biyumvira gukora no kwirimbura, maze Imana ibereka inzira ibasohora buno butayu. None twebwe bizogenda gute ngo dusohoke muri buno butayu bwo bukene turimwo? Ese natwe bizodusaba imyaka 40 canke bizodusaba imyaka 100 canke bizodusaba imyaka 4,000? Isangemwo. Imyumvire mibi yateye Abisirayeli kudakora urugendo rwabo neza. Isangemwo. Yava ku bantu bari muri bo bari hejuru y'imyaka 45 kuduga, kuko bano bantu bari hejuru y'ino myaka nibo bagambarara bagakomeza gukorera ku myumvire yabo ishaje no kuyishira mu gwaruka. Ivyiyumviro vya bano bantu bari hejuru y'imyaka 45 vyari vyo kunaniza umuyobozi wabo Mose, umuyobozi mwiza bari bafise, ariko kandi bo bakamwita mubi, bagashaka kuvyereka urunganwe rw'abana bato bari bafise bari hasi y'imyaka 40. Bagambarariye Mose, ariko kandi ntibari bazi ko bariko baragambararira Imana. Bahavuye bahura n'ivyago bidasanzwe. Isangemwo. Warubizi ko amategeko abakristo, abakizwa canke abarokore bo kwisi bagendera ko yanditswe muri Bibiliya ko yatangiwe ku musozi Sinayi wo ku mugabane wa Afrika? Isangemwo. Bimenye rero, amategeko 10 yanditswe muri Bibiliya mu gitabo co Kuvayo mu isezerano rya kera yatangiwe ku musozi Sinayi. Uno musozi uri ku mugabane wa Afrika naho abazungu badashaka kuvyerekana. Abazungu bagerageje guhindura amazina y'ibihugu, amazina y'ubureri bitangaza bikomakomeye vyagiye biraberamwo, ariko hariho ivyabananiye guhindura. Kuri uno munsi menya kandi usobanukirwe ko amategeko, amabwirizwa 10 yanditswe muri Bibiliya ko yatangiwe ku musozi Sinayi wo ku mugabane wa Afrika. Isangemwo. Esa no mategeko ko yari yahawe Abisirayeli muri no myaka yabo bivanye no kutumvira Imana kwabo, twebwe yaje kuba yacu gute tukaba tukinayagendera ko gushika no munsi? Esa no mategeko ntaza atigiye ku buryo atoshobora kuvugururwa nk'uko ayandi mategeko yose azavugururwa? Ndashaka kumenya nimba Abisirayeli bakigendera no mategeko nk'uko bari bayahawe, nimba bakiyakurikiza nk'uko vyari ubwa mbere. Erega ni nabo bari bakwiye kuba ba mbere mu kwigisha no kugendera no mategeko, kuko ni nabo bari bayahawe, ni nabo bazi byinshi vyinyegeje inyuma y'ano mategeko. Isangemwo. Abisirayeli babandi bavuye muri Egiputa aho bo bita mu nzu y'ubuja, bahavuye bo bavuga ko biganzuye ibikorwa vy'itegekwa no gukoreshwa uburetwa. Ivyo bo babona ko ari bibi kandi nta muntu yo kwipfuza gukoreshwa uburetwa no gutegekwa. Uno munsi ivyo bo bita ko biganzuye nivyo bariko barakorera abandi. Uno munsi bagwa bavyuka bagwanira gutegeka ibihugu vyose vyo kwisi. Uwanse gutegekwa bamugira nka Irani. Erega n'ubu ndi kuvuga ibi wa Mwisirayeli yava i Kanani agahungira muri Egiputa kubw'inzara, nibwo yavuye muri Egiputa kongera kerekeza i Kanani, akaba ari karatera ibibombe ruhonyanganda muri Irani kugira ngo yemegwe kandi yifatire isi mu kiganza ciwe. Erega abantu ntibateba kwibagira, umenga Abisirayeli baribagiye ko gutegekwa, kuganzwa nabi bijyana, ko bivyara ishavu n'inzigo. Aba bahawe amategeko, amabwirizwa 10 ngo bayagendere, siba abanyesirayeli bateje akagisi. Unyumvira aya mategeko akibagenga? Isangemwo. Abisirayeli bavuye iwabo i Kanani bahunze inzara izura inzara, baza kuyihungira muri Egiputa bahabona ivyo kurya, bemera kuba bacakara. Ariko kubera ko umuzungu aba ari umuzungu ahorana plan B, bamaze kurya bagatsinda inzara, yewe bakanavyara bakavyagiza, imisi n'imyaka ikomeza kwitera, ivyiyumviro vyarabajemwo vyo gusubira inyuma iwabo i Kanani, maze umugambi wo gusubira iwabo i Kanani bawugira plane yo gusubira mu gihugu c'isezerano. Plane y'Abisirayeli yo gusubira iwabo inyuma baje kuyita plane yo gusubira mu gihugu c'isezerano.
buri mugambi wose ugira plane ku Bisirayeli. N'iyi ngwano bariko baragwana muri Irani barayise izina isangemwo. Ugomba gushira ubwenge bwinshi muri iyi isangemwo no kureka amarangamutima yawe kugira ngo utahure. Isangemwo. Simpakanye ko Abisirayeli atari ihanga ry'Imana. None twebwe turi ihanga ryande? Twoho Imana yacu ntiri mu ruhande rwacu. None se ko ivyo dukorera buri munsi bitanditswe mu bitabo? Isangemwo. Abazungu ntibashaka ko abana babo mu mateka ko bazumva ko Afrika yigeze kuba ihanga ritanyeganyizwa ku isi yose. Ariko reka jewe ndabikwibwirire. Egiputa yo muri Afrika yigeze kuba ihanga ritanyeganyizwa, ayandi mahanga yose yafukamira agasaba kanasenga. Nibi birobo rero kubera ko atari ko vyahoze bizohinduka. Isangemwo. Abazungu bafashe bacurika ibintu kubwo ubwenge bwinshi bakoresheje, bafashe inshingano zabo bazihindura izacu. Abazungu nibo bahawe amategeko 10 yanditswe muri Bibiliya no kuyagendera no kuyigisha abandi. Ariko izo nshingano zabo barazicuritse, bafata abanyafrika banibo bagira bo kwigisha abandi. Abazungu nibo bahawe kugwiza amashengero no kuvuga ubutumwa ku isi yose. Ariko bafasha hari kuja amashengero iwabo bahashira inganda, maze bafata hari inganda iwacu muri Afrika bahashira amashengero. Erega nzaka harakabazwa. Abazungu nibi wabo habereye ibintu byinshi by'iyobokamana. Ni nabo bari bakwiye kwirirwa baratwigisha uko ibintu vyagenze kuko ari bo babizi. Ariko twebwe twihaye inshingano z'ivyo tutazi, twigiza abanajoa, twigira ko tuzi ibintu byinshi kubarusha. Uno munsi nitwe duhangayikishijwe no kubigisha ko bw'igitabo kimwe Bibiliya baduhaye, kandi batunyegeje ibindi bitabo byinshi vyari kumwe na Bibiliya. Ni kuki batanditsemwo byinshi vy'uruganda Yosefu yakoreramwo rw'ububaji? Isangemwo. Ni kuki batanditse ivy'ubucuruzi bwakorerwa mu rushengero n'ingene bunguka? Isangemwo. Ni kuki batanditsemwo ivy'uruganda Yesu yahinduriyemwo amazi umuvinyo? Isangemwo. Hari byinshi twanyegejwe, ntimukigira abanajoa. Iyo dukomeza umugambi wo gukora nk'abanyafrika tukirinda inzara, tugakora cyane tukagwiza inganda, abazungu bose baba badukorera nk'abanyafrika. Ariko baducanze gato baducurika ubwenge. Ivyari vyabo bicika ivyacu, ivyacu bicika ivyabo. Abazungu bahenze basokuru na basokuruza, bafata hari inganda bahahindura amashengero. Vyahereye kuva ico gihe na n'uyu munsi niko biri. Isangemwo. Imyaka Abisirayeli bamaze muri Egiputa, bo bavuga ko bayihamaze bakora uburetwa. Ariko inkuru n'amateka bakuye muri Afrika muri Egiputa nizo zatumye abana babo bakora cane, bakora ijoro n'umurango, gushika none munsi bakaba bariko baracura isi bufuni na buhoro. Imbaraga n'ishava Abanyesirayeli bakuye muri Egiputa nizo ziriko ziragirira isi nabo no munsi. Ico nico catumye no munsi ndakubwira ku rugendo rw'Abisirayeli bakoze. Urugendo bari gukora mu minsi 11 ariko rugahinduka urugendo rw'imyaka 40. Uno munsi kimwe mu bihugu vya Afrika kigize ngo gikore icisubiza iteka ry'uko ibintu vyahoze, umuzungu wese aharamerereza imishatsi arahaguruka akakigwanya. Bimwe mu bigwaro dubi by'ibinyafrika navyo bigahaguruka bigashigikira ivyo bihugu vy'abazungu mu kugwanya umunyafrika mugenzi wabo. Umuzungu ntiyibagira aribuka ivyo yakorewe igihe yahunga Kanani aja muri Egiputa. Ntashaka gusubira gusega umunyafrika rero, kubera ko arazi ko umunyafrika afise vyose. Isangemwo. None ko ndakubwiye uko vyahoze kuva kera na rindi. Umuzungu akomeze gucinyiza umunyafrika, dukomeze kubaka no kugwiza amashengero hakugwiza inganda. Erega ntunyumve nabi, sinanse amashengero canke gusenga, oya. Nanse gusa kuguma wiyumvira ku gitabo kimwe Bibiliya, igitabo twiga tukanigishwa buri munsi ariko kandi kidahera. Abazungu baraje batubwira ko ariko gisoma buri munsi. Batubwira ngo Bibiliya ntisobanutse, ariko kandi Bibiliya irasobanutse. Sinigize umunajoa kandi sinshatse guhindura ivyanditse muri Bibiliya. Mbwira ibitabo maze gusoma kuva wiga gushika urangije amashure. Sinitaye kumenya amashure wize uko yoba ngana kose. Imirongo igize ivyo bitabo maze gusoma si myinshi kuko wabirangije. Bibiliya rero niyidahera. Kwiga Bibiliya no kuyifatanya n'ibindi bitabo vy'ubutunzi, ibitabo bidufasha kubaka ibihugu vyacu mu butunzi, nta kosa ririmwo. Abazungu nta yindi nyigisho bafise mu kutubuza gutera imbere atari ugutandukanya ibihugu n'amashengero. Mama ngo ivy'ishengero ntibikinjire mu gihugu, ngo n'ivy'igihugu ntibikinjire mu mashengero. Ariko iwabo vyose aho vyaje biva babikorera hamwe. Iterambere ry'igihugu niryo terambere ry'ishengero, n'iterambere ry'ishengero niryo terambere ry'igihugu. Isangemwo. Isangemwo nawe rero. Isangemwo nawe. Generation yanje runganwe rwanje, mwibuke ko abarangije urugendo rw'Abisirayeli atari babandi bari bararutanguje. Abarangije urugendo rw'Abisirayeli n'abavukiye mu nzira ku bw'ivyiyumviro vyabo bishasha. Ivyiyumviro vy'abasaza vyari vyuzuye kutumvira, vyari vyuzuye gukora ivyaha, kandi ivyiyumviro birasaza. Mwe mudukuriye namwe nimwakomeza kutwirengagiza, so Burundi, si Afrika, iyi ari kuba imisi 11 mu rugendo. Nta nkeka itazocika imyaka 40 y'urugendo. Ntitubabeshe batama
bacu, twebwe abakiri bato turabona ivyo mwebwe mutabona. Mutwemereye twokoresha ivyiyumviro bishasha muri politike y'igihugu n'amashengero, kuko ivyo nivyo vyatumye abisirayeli bari kuganza isi uno munsi. Nta na hamwe inzira y'umwe yigeze ishikana umuntu no mu mateka y'isi uzuperereze. Ni naco gituma buri munsi ndakubwira ko nushaka kugera kure uzujane n'abandi, ariko niwashaka kunyaruka uzugende wenyene. Dufatanye urugendo tugere kure hashoboka, twoye kwijana, kuko inzira y'umwe ntishika.